Ikindi kibazo rero cyo kurongorwa na mwuka ukamenya ico bivanye niyo ka urimo kacumenya uca wishura guhezagire cyane birashika umwanya umuntu bivanye n'umwana w'umuntu aremerwa akifatira umwanzuro wenyene bwite yagufashe none Yesu mugende basimenduri munzu je ubuzima ndaburambiwe naje nkeneye kuja kuba kugwanje oya ni sanzwe kwanza uri guteka utuntu twiza gira uko turaye kwanza umuntu uri kurateka aho rero hari impamvu hani nkwano baduhaye we numva ko wadeko ndakubwiye ati hari impamvu yaka 12 sawa Aline umbabarire rero je ndatanguye akazi kanye yego wakiriye agakizi ufite imyaka 12 biramaze gushikukambika impeta alliance donc uramaze kugira ubugeni biciye mu mategeko muri leta no muri no mu rushe baba wakati nisiozani wakati niliachwa wakati niko nachekwa Yesu we ulivuta aibu yangu aciye hapo sasa ntumara uburyo inyuma y'imyaka 12 ine imbere kandi warasubiye uradekona ari ubundi buzima zibawe bashika muno rusago mwami warubizi mwami ndaje imbere zawe mana ndabatura kumugisha mu izina rya Yesu Kristo STV every story matters. Hello bakunzi ba STV murameze neza jemeze fresh ikadukengurukira Imana iyo yadushoboje buri kimwe munsi ni ku nshuro ya mbere mumbonye na Bibiliya jere simbeje na Bibiliya ntunze munzu ariko nzoyigura vuba kweri ndi mu buterere nje kuraba umumama afite abana babiri bamwita mama Tony canke izina yahawe n'abavyeyi yitwa Aline akorera Imana biciye mu kuririmba indirimbo zihimbaza Imana rero yaratwituye tumushigikire dushikire indirimbo ziwe nkuko twama tubikora no kubandi kandi twifuza kuzokwama tubikora so ndabaye ikaze rero mu nkundire tumushigikire twese jewe namwe turi inshuti jewe namwe turi umuryango jewe namwe turi abagenzi bamwe nibashikanje abandi ni bakuru banje abandi ni bapapa banje abandi ba mama banje ariko en general mwese muri bijeri vyanje nkuko sorgo yacu bivuga canke imvugo yacu rero nkuko mubizi mu gushigikira umuntu nuko tubaha link dushiramo link mu kiganiro hanyuma mukamushigikira so welcome ariko kandi iyi video kwa ndayifise nifuje kuba gira nanje umurongo umwe abantu bemera Bibiliya mu nsome ariko ntujanye na Bibiliya kutuemera Bibiliya urumva nta yafise arashobora no kumva gusa amajambo arimwo nakajambo gato yaje kanyohera karangyohera nifuza ko uwo kugwa neza nawe yoza aragakorera kugikuru siko katuryohera gukuru nuko tugakorera ko so Abaroma 12:15 murongo wa 15 oya igice cya 15 murongo wa 12 havuga akajambo gato je nkunda cyane ngo tunezeranwe n'abanezerewe turirane n'abarira twagiye rero aho kajambo wowe ukumva mwiki kwanza so mugumane natwe tubahagana gasho ka mama pastor mama kiongozi mama muimbaji mama mutetsi ni sawa oya ni sanzwe kwanza uri guteka utuntu twiza gira uko turaye kwanza umuntu uri kurateka oya je kuri byo mubyihoze oya turabe kandi zirazigiye je ndazi ibintu byo guteka nabonye ko zizigiye nuhiye oya gufasha none Yesu mugende basimenduri munzu oya murindire zurateruza sha ntushe mama kiongozi ni sawa ari kumeze neza ego turashimye oya wari kwegeza gato isafuriya zirashaka imboga zashaka kuzigira ukuteka utuntu kwanza turyoshye oya ahubwo rero reka dukoresha iminota 2 tuce twigiye Yesu ni sawa umeze neza ego meze neza kunyene mbizuko niyo sawa kandi uraberewe ko urazi umuntu ari mu gikona zuko bana ya jewe nikokowe na hejeje style yangu ya mwisho ni Tony mambo fresh uko bien
Unataka uvale boka? Mama uko nakoropa ni sawa? Umeze neza? Ijwi ryawe kumengo ndariza ahantu ngo ndakurabe gatoya. Ndakuzi mu buterere. Si yuba none. Ni sawa none mama? Turashima karibu. Tuganirira hanyene cyane. Inota mikeya yonyene. Karibu mu nzu. Oya mu nzu nihaza kubona neza. Nitugaye kwinjira ahubwo kamera natara twazanye. Ndiko ndateka ukunyene. None guteka ni bibi. Waza nkubi ivyo ntazi guteka ca ndabimenyera ahubwo bandanya ni bon. Kandi guteka ibintu biryoshe tubivuge amazina. Biragutera isoni. Biratera isoni. Vya vrai? Oya muje no kuri insuku. Byasaba ubanze ubego. Tubanze twitegure muduhereze gahunda. Muce muza surprise nkuko. Abakozi b'Imana bategwa isoni n'ivyaha. Ego. Byonyene. Mugabere iyi surprise siyo kweri. Ariko mu buzima busanzwe kunyegeza umunsi utaberewe ukabone kuberewe gusa ntibiba bisa neza. Ko kwamubone kusa neza nta muntu umwe kwisi yamasa neza na president de la republique araho bishibuga sanga ntasa neza yari mu murima sanga yambaye ibotine asanga yambaye teni amatraining ari mu murima nubwo mbwire ko yogena mu murima yambaye costume. Reka ndavyakire nyene shima Imana kuko ikintu cyose gifite gihe cyaco ngira nyene cyari gihe cyaco tuca dusangira urabona ko n'ubufuri nga sangira sasa jerende umuntu ngo nakuzunguruka saa kiretse ngarutse undi muzi nzoga bavyahiye top. Andi rero duteka ikirundi sigura jerera guteka ico nzi nuko mbona itomate wazitonoye kandi imbabura n'imbabura kijambere muri imisi vumye bayita ziganya indi ziganya makara nako ndabizi by the way ndazi no guteka vraiment kandi abafana banje barabizi gerageza sibiri nta kirenga ariko ndagerageza turakwanza bibiliya kwanza iyo bibiliya rero imbere yo kuza kuyisomamo je urambwira 200 ukunda kurusha yindi naye ndakubwira umwe nkunda kurusha uwundi banza umbwire neza witwa Aline nde amazina yawe n'abavyeyi amazina yanje nawe n'abavyeyi nitwa Aline niyo nkuru imfura mu muryango ndi umwana wa mbere mu bakobwa uri imfura mu bakobwa ariko muri bose uri wakanga gatatu ndatomboye abandi barapfuye ariko no bandi wa kabiri kuko abandi babiri barapfuye hari umuhungu naje nkaca nkurikira. Ego uri mama w'abana babiri mama Tony mama Charlene nto waruvyemera cyangwa waruvyemera? Ndavyemera cyane kuko nabanje Imana yamezagije. Ego okay. Ntabwo ari kera cyane dutangiye kubona ku rubuga rwa YouTube hajya ko indirimbo. Nigeri watanguye kuririmba kuko kuririmba simpaka gushira kuri YouTube. Ariko nigeri watanguye kumva ku bintu byo kuririmba cyangwa guhimbaza Imana. Ari abantu usanga bari imborerwa bakabiheba. Arabasambanyi bakabiheba bari kibakabema bagakizwa. Nawe uri muri abo bantu babanje guca mu tuntu turo twahariya mu nyuma bagahinduka batirika mfati indi nombero cyane. Ego naje naragiriye ubuntu sikuvuga ati ngo navutse nk'ijijwe oya ariko naronsaga kiza mfisa duza kuko muri iyo myaka yose twavutse umuryango umwe agacupa natwege twarakubita agacupa rero byari biturengeye ariko zitari bwabiho muri iyo myaka wanweki songo nizo yadandaza rero tuzibuza dusanga turi mu mikenge ego rero ntivyari vyoroshe kuko ntitwari ko turakura neza ariko ngirirwa ayo mahigwe mu bakobwa ba mbere hanyuma mwihangane isazi ni nyinshi kubera bariko barateka ibintu by'imboga mwihangane hanyuma Imana irampamagara ndi umwana muto ndabatizwa ninjira muri korale niho natanguye kubona bya bindi Imana yanshire ha kwisi wa muri jewe utangura guseruka. Ego rero gukizwa kwanje kwatuye gutuma n'abankurikirana bose bakizwa. Ego ni kuvuga wabaye akarorero keza cyane cyane kuri batuye abantu. Ego cyane uravuze ko kera gacupa ragakubita burya kuboregwa ni icyaha no kunwa icupa ni icyaha cyangwa kuboregwa ari ico cyaha sinzi ngene no bivuga biba bivana nuko umuntu yifata mu izo nzoga kuko nka twega bakizwa kunywa inzoga n'icyaha
rero sino bambaye kubwo kubacira urubanza ahubwo kunywa inzoga si icyaha wewe n'idini ryawe mutahura ko kunywa inzoga ari icyaha kunywa inzoga ni icyaha ari buzima apana si icyaha tugere mu kuri urazi impamvu ndabwiye uko wewe n'idini ryawe n'ukwemera kwawe ni icyaha urazi impamvu ndiko ndavuga ari icyaha ni kimwe kuko narabona papa nyene yarasoma akajya yasomye niba byoroshe mama yanyu niba byoroshe induru zaba mu rugo kira mwanya induru ni bakino mama wanje yarahevye araba rero ntunkwegere mutama nabonye ko aciye nga umuseme umuvuge kandi uza kurusamba je nza kuba nirutse papa wanje aranahura kuko iyo ndiko ndashima ivyo Imana yankoreye no kuri nta na kimwe none tuvugisha nawe gato yabasi oya ntubyibagire rero turi tubaye mu buzima butameze neza kuko igihe cyose mu rugo ata discipline ihari igihe cyose mu rugo ata mahoro ahari igihe cyose buri mwana wese uraza umaze gukubita doze biba bivana n'umutwe wawe ucumera ukundi kuntu seke nta kintu ubutinya niko iyo wageze ku rundi rugero kenshi mbo ikosa ry'inzoga je ntahura nanje tumaze kubona kenshi benshi banwa ntibigerera ico ni cyame nico kibagora ariko iyo uhuye n'umuntu anwa yigerera kenshi ntumenya kwanwa n'inzoga erega satani nabura haca burya Ijambo ry'Imana nambwira neza ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso rero satani agomba gutakaza intumbero zawe ntashobora kureka ko wigerera kuko iyo wigereye ababona uyu muntu arashobora kuvamo ikintu rero nico gituma aca guteza inyanyota urakanywa kamwe ni nk'umuntu wowe utanywa itabi ariko ukaronka umugenzi akakubwira ati fata kamwe ukumva biranse ni nabi hanyuma kuvuga nk'uwigeze udugije umuzi umengo nyene warigeze ni kubera ndabibona nyene rero ugatusanga ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ucusiga rukora ibisumbujya yakwigisha yes kuko satani nagushakira ivyiza wewe rero iyo umuntu atanguye kunywa inzoga anywa gake mugabo amaherezo yiwe usanga abaye mabi bivanye n'ujya muntu Imana yamuremeye ikintu ciza ariko satani nakene kwashika kuri kijya kintu ego niyo mpamvu rero inzoga atari nziza inzoga mu buzima busanzwe bon jewe ndi mu kibanza c'abantu bose ku isi kuko jewe sino judging umuntu kira muntu afise kwizera kwiwe ariko je n'ukuri umuntu afise chance yo kunwa ntaboregwe vraiment je n'ukuri ndamukunda kuko kunwa burya ni benshi bantu ariko muri bajya benshi banwa ni bake bigerera baba bafise n'amahirwe yo kuzihera byoroshe ariko ujya ratigira niwe bigora kandi ndashobora kuvuga ikintu kimwe burya ngira n'ubuntu gusa umuntu aba yagiriwe burya inzoga si nziza ico kintu kimenya ko atari nziza inzoga kuko n'urugo gwishinze inzoga rumererwa nabi n'injya si nziza mu gihe uriye nyinshi injya zozo nizuba ku mubiri jewe ndi ngaho bwira nshigikire ibishigikirika n'ukuri niko mejendi uveye kandi honete urabona impamvu tuvuze inzoga si nziza nibyo mu mwanya umwe si nziza ariko urazi ko no gufana inyota navyo ari icyaha mugabo mu ruhande rwanje inzoga si nziza nivyo nanje mu ruhande rwanje ntabwo ari nziza vraiment ariko ndavuga si bibi ku muntu yibuka kwigerera mugabo n'abandi ndababwira yuko boreka inzoga si nziza umuntu wese umutima ni wamwemerera kuheba inzoga azoca ziheba ngiye gusenga Imana deja ni ibintu bon nta kintu bikwinziriza peut-être kwishima ariko ujya munezero ugize amahigwe ukumva ati je ndazihevye inzoba ndi fresh je nakubeshe akono muhura n'igisuma navuga muhura n'imboreko kuko igisuma bakija kunyaga abandi ariko inzoga nuzuza kuzinwa utarondeye amafaranga unyoye inzoga burya ari abantu bapfa gituma n'inzoga atanze ari abantu bapfa kuko umaze kumenyera n'inzoga ntujya ubona mama wanjye ariko kandi ari abantu babajya ega tuko turavuga ukuri ntituje jewe ndumvura umukristo cyane c'est vrai ça mais mwe yarigiye nyene musigura ikintu mukaja mu ma emotions zikaduga mukaja muri mpwemu neza ariko rero ujya mu ntanwa akigerera abafise amahirwe yo kuziba kandi wenyene atano umusitoma ariko kandi byoba byiza ukanwa na byinshi bikakugirira ingaruka kugira uzobihebe ushinge n'intara
ni byose ni sawa burya nta kibera ubusa wewe wabihevye kubera byabaye burya ari karazinwa uwo mushinga naye kubera ivyakubayeko warageze kuborerwa nawe niyo mpamvu nari nkiri umwana muto kuko sinari bwamenye ngo bigira gute ariko ubuzima twari tubayemo nibwo ari buzima bwiza burya inyuma yo guheba twaciye tuba abana beza cyane kuko ari ibintu nyuramo nk'umwana w'Imana ari ibintu nyuramo nk'uwakiriye Kristo utari muri Kristo neza utaretse zijya nzoga usanga uri kurakora ibibi birenze rero vyamaye kuba uwundi Aline musha uwundi Aline Imana ishaka kwabawe uwundi Aline ashobora kubwiriza abana akababwira ati benshi barabizi inzoga zari tugeje aho atamwana ashobora gusonera nyina ugaca usanga umuvyeyi yanyoye ashitse nga muri ko murateka ingi agaca afata akagira gute akazisesa hasi mukararinza umva ko atabuzima bwiza twari tugize gute twari tubayemo rero abantu bose ndashobora kubabwira guheba ni buke kandi sinobabwira ati ngo ubwo nyene bace babiheba ariko vyokundira akaronka ayo mahigwe naronse arashobora kuziba kandi yoba amahoro kandi yomererwa neza cyane aho nyene mbanze nshishemo akantu umwana wawe wa mbere yitirana n'umwana wa mama wanje agira gatatu twa Tony Aristide urumva ko umwana wawe ni mazina wa Petit Frère nawe ni muto wanje tu nubwo batangana we waramuruta hanyuma kandi wambwiye ko uremeza ko wakiriye agakiza ufise imyaka 12 andi mu rugo iwanyu rero ibibazo ngoma mbaze nivyo bikomeye kuko nanje biranteye ubwo nezere kutaza kunkubita uremera mbaze byose namaze kuvyakira mugabari ahabe ahantu usigaza kuko nogeza byose je mvuga bikeya byakama bijyanye ne bi untouchable abantu ugeza katubomore none n'umukizwa sasa mwana ya surprise ni wabomoye abantu abantu munwe inzoga arigiye mwifatana bagutahuye kandi surprise nyeka mbomore nka 2 cyangwa 3 byonyene uje ushaka kunyirukana ikibazo ca mbere uremeza ko wakijijwe wakiriye agakizo ufise imyaka 12 imyaka 12 sawa Aline umbabarire rero je ndatanguye akazi kanye wakiriye agakizo ufise imyaka 12 biramaze gushikukambika impeta alliance donc uramaze kugira ubugeni biciye mu mategeko muri leta no mu rushengero yego canke howe murakoze cyane ico kintu sishobora kucishura kuyu mwanya tinye sasa je nawe ugiye umunkubita nyumviriza igituma no cishura kuko ni naye ndende wowe ushaka kubimenya neza nuko yo kwicara kwanza kuko ndakubwiye atukuwo cumbaza impamvu zabaye nyabaki kuko mwugo buzima umaze gukizwa uca mu byinshi ariko ijambo ry'Imana ambwira ati nguzonesha wese nzomwambika igitsibo cy'ubugingo rero nico gituma nashobora kucishura ko cyane ariko nakantu gato yakonyene vyarigeze gushika canke oya byarabaye igaje sinja kure cyane ibindi unyiwanyemerera iyo ntawe uzoyishinga unyemereye undi kindi gihe ariko rigeze kuyambikwa umutima wanje umutima wawe mu mutima narayambitse c'est vrai aha nayo urambara mu mutima nuwe ndayambaye c'est vrai oya iyi ni uyambitse iyi ni yambitse mariage narayambaye mu mutima umva rero bone byo abakristo nico je ndabakundira ibintu byose baja muri mpwemu cyane sawa warayambaye mu mutima nta muntu yigeze kuyikwambika amaso mu yandi abantu kubabona abantu benshi urumva ko inyuma y'imyaka 12 ine imbere kandi warasubiye uradekona ari undi buzima ndagufashe bisigura yuko warasubiye urihana gushasha cyane yaho niho nako ndarondera cameraman akaho ni kononye mu ibi foka aboneka neza sawa kubera ukiri mu rugo mugabo navuze ko nabyinjira ko cyane ntaco akantu kamwe canke tubiri tugufi atari birebire wogenda uvuze no munsi nk'impanuro hereje abantu barakora gukurikirana muri aka kanya jewe nimba byagenze uko akanaka muzokirinda utujya tugufi ubona ko twobafasha nimba duhari murakoze cyane ari ikintu ushobora kubabwira biciye mu nahe yanje kuko maze gukizwa narize ndiga ndaca mu bintu byinshi
ibintu by'intambara birashikaho umwanya umuntu bivanye n'umwana w'umuntu aremegwa akifatira umwanzuro wenyene bwite bivanye burya ari umwanya usanga unaniwe mu kanya gato ariko hahiriwe wa wundi agirirwa yandi mahirwe yo gusubira kandi kuvyuka rero bariko ikosa nuko ugenda ugaherayo ego uguye ukavyuka ni sawa ego kuko hajya kuko dufite amahirwe y'amaraso ya Yesu Kristo yamatweza igihe cyose twitahuye kuko ijambo ry'Imana ambwira ati Imana yankica ariko ntiyanka umunyavyaha rego umuntu agarukiye ku Mana Imana iramugirira neza rero ikintu ushobora kubabwira cyane abakobwa ari abakobwa bo bafite abavyeyi badakijijwe ugaca usanga bariko baraba mu ntambara ariko nkeneye kubabwira yuko mwizo ntambara bakwiye kuzifata neza nibazo basange bamaze kugwa kuko urashobora gutangurira neza ugasanga ushitse hagaturaguye rero babe maso bahagarare bagwana izo ntambara banesha kuko Imana irahari kuko ari ahantu hashitse ndavuga ati Imana aha ndarengewe biranse urayibona Imana Uko kuca kurara rero aho navuze biranse niyajya nace nifatira umwanzo ndavuga ati Imana je ubuzima ndaburambiwe naje nkeneye kuja kuba kugwanje seke naragiye wagiye kugushaka kwawe Imana ntiyakurungi narafashe umwanzuro ndavuga ati ndagenda umva warishingiye wenyine aho rero hari impamvu nkwano baduhaye we numva ko wadeko ndakubwiye ati hari impamvu ivyo vyabaye rero izo mpamvu nkeneye kubwira abantu bahagarare neza mu Mana kuko hari abantu badafite abavyeyi babatetesha cyangwa umuvyeyi wayo bagutetesha ariko ufite ibindi bikugoye ariko uhagarare neza mu gakiza Imana irahari kubwo kukugirira neza kandi Imana irahari kubwo kuguhereza uwawe agukwiriye ikindi nshobora kubabwira nukubaho bafite ivyizigiro kuri abo bavyeyi babo kuko haracari ivyizigiro ngo nayo igiti cotemwa kizosubira kandi cyamukundi cyamimbuto rero ari umwanya niyumvira ati mbega Mana ni kubera kije ibi bintu bimbaho mbega abavyeyi banje bazohinduka mugabo mama wanje yarahindutse yarakiri umwami Yesu nk'umwami n'umukiza ubu ndamahoro rero ivyishimo ntaronkeye mu abujya bwana kurabironko uyu munsi yes kuze yes ufise imyaka ingahe oya nta mukristo abesha kandi ndizeye utaza kumpera ne winyegereza ivyo ni bikindi giye basha imyaka Mana bacavuga ati uyu mukristo ewe Mana mukristo wacu yatubwira imyaka ingahe jewe mfise 48 birazwi nawe ufise ingahe hanyuma jewe ndi wo mu 1991 ça fait 32 ans yes rumva ko nshaje muravyumva cyari muto muravyumva ko nshaje inkwano muzifise muduhe suko je siyo nagiye no je ndisabiye oya nta nkwano warabivuye nkwano kabisa oya warabihe oya basi Uwimana ndafite umugabo yes ndafite umugabo twavyaranye abana naho ibihe bya babiri bose ariko niwe mwavyara kuko mu nyuma maze kugenda yaciye aza muhira asaba imbabazi anytime ushaka kugenda neza yes mugabo yaragiye konga chance kwanza chance sio zambi chance kwanza oya aga chance sicha oya arimo ya basi vraiment chance sicha urumva nkako bimeze uko kwanza ni swaga muzindi nta kintu kiryoshe nko kuba gusubira kwitorahura mu makosa canke mukitahura mwese kubiba vyaranse mukabona ati birashoboka ego nimba ruko bimeze Imana kwanza imuhezagire burya nibake bagaruka canke ni yaba umukobwa yaba umuntu nibake bisubirako kavuga ati burya kubiki twiko turakora ibi twobihindura gute rero ico nico cari cingenzi nimba hakiri cizere cha wa muntu haracari cizere byahinduka nayo izo bari mipango y'Imana ego haracari cizere ko je ndafise cizere kuko imyaka agiye kurondera ubuzima simike rero ndafite ivyizigiro Wanyibutsa amatitre y'indirimbo zawe zitanu ufite indirimbo zitanu kuri YouTube ego hanyuma mfite indirimbo zibiri ziri kuri YouTube ayandi na audio rero indirimbo ya mbere iri kuri YouTube ni usichoki kutenda mema ngo nubu sorry mumbabarire ako kantu mubwira gacemwo indirimbo ya mbere ni indirimbo umenifuta machozi Imana yarantaraguye amosozi koko indirimbo ya kabiri iri kuri YouTube ni usichoki iyo mama Tony afasha kugurura Bibiliya murakoze cyane umurongo wa mbere ukunda inde ubanza kugurunda cyangwa ubanza kuwumbwira
umurongo wa mbere nkunda ndakunda umurongo uri mu Bafilipi Abafilipi 4 ku murongo wa 2 avuga ati katuharondera ije ndahasoma nubwo ntazi gusoma no munsi ndavyiga Abifilipi 2 ku murongo wa mbere 2 umurongo wa mbere uvuga ati nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo namba hari uguhozwa kuva mu rukundo namba hari ugusangira mpemu namba hari imbabazi n'ikigongwe ngene kabiri mwuzuze umunezero wanje muhuje umutima musangiye urukundo rumwe muhuje umutima n'inama gatatu ntimugire icyo mukora kubwo gukebana canke ukwifata uko mutari ariko kane turacari gatatu ariko mwicishije nizere ko ari bugufi mwicishije bugufi umuntu wese yiyumvire yuko uwundi amuruta niyumvire yuko uwundi amuruta ego rero iri ni ijambo rinyubaka cyane aho wahejeje hariya duhaye abafana bacu nabo bumvise amajambo avuga uwo yazokorako nsomera rero mu Abaroma 15:12 Jo soma karongo 15:12 ni 12:15 12:15 somera kuko nyene kamo ijambo ry'Imana riravuga ati munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira amen basi ugarare Bibiliya yanje jewe ko ndikuvaja mu nanje kanyubaka amena kuko turi ku isi ejo ushobora kugwara wewe canke je nkagwara iyo rero umuntu agwaye ukamwinuba canke ukamwirengagiza uba wibagiye ko nawe bige vyambaye ko vyo kubako ego cyane iyo uhuye n'umugaye ukamwirengagiza menya ko nawe ushobora kumugara kuko nawe ntiyavyifuza ko nta muntu numwe ku isi ashikirwa n'ikibi acifuza nimboregwa ntiboregwa ivyifuza aja kunwa zinwa kamwe bubirike nta sivyo akisanga vyabaye rero niwahura n'uwaborewe akisobako akigwako terura ushikane mu rugo kuko nawe gishobora kuboregwa kwa kundi nawe akagaruka kugufasha cyangwa undi akagufasha burya naguciye mu ijambo burya ingabire ya mbere n'urukundo burya ngo naho twovuga indimi z'amamarayika naho twokora ibingana gutata rukundo ni iki nubusa rero ngo ntidushobora kuvuga ati ngo dukunda Imana nawe utakunda jewe utankunda gukunda Imana gute ego jewe si sorry urabona jewe utankunze ni Imana ntubuyikunda kuko jewe urambona Imana uramaze kuyibona uyibona mu yindi nzira yawe ariko nta namwe turaja tubona Imana turabana amajana 7 tubona ati ndoyere Mungu ngabo je narabonye Imana wantahuye ufise moye uyibonamwe ukwawe wisangije canke muri babiri mukayibona canke batatu kandi uyibonye no munsi abo mwari kumwe simba kana bayibona oya niyo mpamvu Imana tuyibona mu bundi buryo ariko Imana utakunze umwana wayo ari ngaha ku isi yaremye nushobora kuvuga kukunda Imana ibanza ukunda ujya muntu mubonana uko amaso muyandi tunezeranwa n'abanezerewe turirane n'abarira abafana banje akajambo niryo rya mbere bakumvise ndibaza ariko baraza gutahura barazi utuntu twinshi umuntu akora yaba ku bafana bamwe batwitura yaba ku muntu abona ko hari cyo mu marira barumvise iyo nabikuye aka kantu karanyunzuza cyane kandi je sindi umukristo cyane yaje no mu misa nigira nka kabiri mu mwaka cyangwa gatatu ariko kenshi kweri iyo mvyutse iyo ndyamye ndakunda kwisunga kujya mu baboko yawe ndanezerewe kuko nivyabazanye nga muri surprise n'urukundo ego rero ibitumye tuba hano n'urukundo byose uyu muntu yarigeze kuturondera ariko siwe yabanje kuturondera yaratumye umuntu yitwa Mucyo Lionel Mukera yari umugenzi
ubu kubera akazi n'ibindi ntitukibona cyako haraheze imyaka irenga nk'ine canke 5 tutabonana mu maso ko ariko kuri WhatsApp tukarabira na stat gende umuntu vraiment afise umwanya muto kuri WhatsApp ariko ntikibuza ko hari ico dupfa arambwira ati wamfashiriza uyu muntu mu nyuma arambwira ati muhe nimero niko kundondera ariko jewe sinashatse ko dukora ikiganiro mu buryo we yashaka je nakeneshike mu rugo ndakunda ikiganiro kizimbutse kurusha ikizimvye ndakunda ikiganiro umuntu ataberewe kurusha uberewe ndakunda ikiganiro cyo mu buzima busanzwe kuko ubuzima busanzwe nibwo bufise benshi ubuzima bw'abantu nta nakimwe urengana ubuzima bw'abantu birenze nibo benshi kurusha abafise birenze niyo mpamvu ndabikunda mutubarire kuri surprise ndishimanye gukorana ikiganiro namwe ariko asigaye akantu kamwe tuce tugirana cyo dusiga inzira amavuta turirimbire gato dushire neza mu twinzizeyo nazwe muri muhemuye muri mood ya muhemuye. Hanyuma nari navuze yuko mfite indirimbo zibiri kuri YouTube. Imwe ni amenifuta machozi. Iyindi naye usichoki kutenda mema. Nizo ndirimbo ziri kuri YouTube n'ikindi gikorwa kiriko kirategurwa. Rero ngomba ndirimba indirimbo amenifuta machozi. Ametenda mema. Sinzi kuririmba ya mama. Usichoki kutenda mema. Yo ni yindi urazi ko amenifuta machozi. Umeniokoa Yesu. Umeniokoa Yesu. Ulifuta aibu yangu Baba wakati nisiozani, wakati niliachwa, wakati niko nachekwa. Yesu we ulivuta aibu yangu. Aciye hapo sasa ntumara uburyo Imana idukoreremo twibutse turaza gushira link yawe iyo ndirimbo kuri YouTube kandi abafana banje barankurikira ndabizi mumbabarire hariho umukobwa wa gospel nyene Daniela meruka gukorana nawe ikiganiro naribagiye vraiment gushiramo link ariko mumbabarire cyane ndaza nayo kwishiramo uyu munsi mbere ubu nyene meje ikiganiro yuriya candayishiramo ya Daniela murayibona ariko mumbabarire cyane ku bantu babibonye narabonye na commentaire imwe ndagira byarashitse vraiment mumbabarire cyane so ndishimye kuba nakuranye namwe ikiganiro murakoze cyane nyuma naje ndabashimiye Imana ibaha umugisha ndabasaba rero je mu nsengere je kirazira aho ngenda ntasengewe nahuye n'umukozi none urahagira umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana ndi umwana nkasubira kandi nkaba umukozi kuko ndi gikoresho Kristo akoresha rero ngeze kwa papa ndaba umwana hanyuma ngeze mu mirimo nkaba umukozi urunga gute yo ndiko ndakorera igisibo cy'ubugingo Cyoshika umunsi mugiye kuri stage baguhamagaye mu gikorane canke mu giteramo yego ugasaba amahera bo kuri kugira ngo uje kuririmba hanyuma je n'amahera no saba ariko ushatse kumezagira namezagira mugabo n'amahera no saba ahubwo nta munsi wo kwanka kugenda baguhamagaye ino bakubwira turaguhezagiza amafaranga ino ntituguhezagiza amafaranga wohitamo he jewe gusa ico ndabana umurimo w'Imana byose ni imirimo y'Imana ariko ino baraguhezagiza amafaranga ino naho ntayo baguhezagiza woja he muri aho habiri burya kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza hose urakora oya namasaha hamwe ariko bisaba kuja hamwe woja he mugabo rero biba bivanye naba aba bashize amahera imbere naba bakaba bakeneye yuko ushobora kujya kwamamaza gerageza ko nzukore ibi bintu hose ni kwamamaza ariko hari abaraguhezagiza amafaranga ino ntayo baguhaye mugabo sayo basi hari abayaronse ino ntibaronse hanyuma nuvuga ko bose ari abagaciro yakubaje ntavye kwanza si vyema nifu y'ivyema uguri nusuro tubeshe na numwe adafita agaciro muri abo bose kuko bose nabamamaza ubutumwa woja he none muri umwana babishaka ubwo nyene ngo gusa no bambwira bampangira amasaha kuko oya ni sahimwe byose byose ni sahi ikindi kibazo rero cyo kurongorwa na mwuko ukamenya ico bivanye niyo ka urimo kacumenya uca wishura nani guhezagire cyane sengera rero jewe nzokwibereho neza mu buzima bwanje duce bugufi imbere y'Imana badusengere hanyuma dusenga Imana namwe muri ko muranyumviriza mugerageze mwifatanye natwe mu masengesho ndagushimiye mwami Yesu habwa icubahiro
ndagushimiye mwami ko watwemereye kuba hano, ndagushimire ko watwemereye aba bakozi bawe bashika muri no rusago. Mwami warubizi, mwami ndaje imbere zawe Mana ndabatura kumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubagirire neza, reka uburinzi bwo mwijuru bubane nabo, ushikare kubitaho uko bukene uko bwije. Uyu murimo bariko barakora Yesu wo kwamamaza ubutumwa bwiza, reka databuja uzuzana ivyamwa kandi uzushike kure. Databuja baze babone ugukomera kwawe. Ndagushimiye mwami aba bakozi bashite muri no rusago, bazigame ubarinde aho bazaguca hose icarico cyose cya satani kineshwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubiyerekane nk'Imana mu buzima bwabo, bashikare kubona igitangaza cyawe. Ikirushirije mwami uzoba iherezo ryiza mu izina ryawe Yesu Kristo mu Nazareti. Amen. Amen. Fabi aho duca hose nubwo baza kutugonga ntibikunda. Nabasenge mwese. Murakoze cyane. Amen. Twakoranye ikiganiro cyiza, nje ndishimye ku bwanyu. Imana izokomeze namwe bafasha, masengesho nivyo mudusabiye namwe bibabeko, muhezagirwe mutera imbere, kandi kuba mwaronse icyo tugiye mu kandi kazi. Ariko umunsi tuzoza biri tayari, ntugire ikibazo. Abariko baradukurikirana basi baraza nyine ubufu buri ready barabubona. Gusa tugiye mu kandi kazi kandi dufite indi programme. Ni nkuko nawe ariko mfise nkoranye n'undi ufise programme yawe. Ntaje kubera ivyo urumva cumengo wadekonye. Murakoze cyane. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire cyane, ndabakunda, mubandanye mudusupportinga, subscribe yanyu irakenewe. Twibutse niyo nkuru Aline, ni Aline niyo nkuru kuri YouTube yiwe. Ariko nukuri ndaza umunsi nzogipostinga nzoshiramo link yawe, ariko kizoteba gato ntuzovyakire nabi. So merci beaucoup STV, ndabakunda cyane, muri abantu banje, umuntu wanyu murankunda, ndabiza ko nani ndabakunda, nubwo benshi ntaba ndabaza ariko muri ku mutima wanje. Muntu w'Imana ufata iminota 10 canke isaha canke iminota 30 uri kuri gukurikirana ikiganiro canje. Impanuro wewe utanga impanuro muri commentaire, wewe udupinga canke wowe dushigikira, turiziye kuri kumwe natwe, turagukunda. STV, every story matters.